ntangure nifurize umunsi mukuru mwiza wo kwikukira ku barundi bose mbere no ku bakunzi b'u Burundi n'abanyafrika muri rusange. Uyu munsi naho duhimbaza rero uwo munsi wo kwikukira, Afrika vy'ukuri iracana inyuma ku bijanye no kwikukira mu vyo ubutunzi. Nko mubizi, nko mubibona, murabona yuko tukiri inyuma. Rero nari nifuje yuko kuri uno munsi muri kino kiganiro na cane cane twoganira ku vy'ubutunzi, kubera murabizi yuko hano ku ziko twama tuganira ku vyerekeye iterambere, twama tuganira ku vyerekeye ubutunzi, twama tuganira ku vyerekeye ivyiyumviro vyoshobora kudufasha kugira ngo umuntu ashobore gushika ku butunzi cyangwa kugira ngo umuntu ashobore gushika ku iterambere. Mbega none ubwo butunzi canke iterambere uno munsi rirashoboka muri Afrika? Mbega Afrika ubwo hari agahaze? Nivyo tugiye kuraba muri ino video. Tugiye kubica hirya no hino, kumbure uraza kumva ibintu byinshi cyane gose, ibyo utari bwumve, ingorane Afrika ishobora kuba irimwo, ishobora kuba yaragize no muri kahise, mbere gushika n'uno munsi usanga izo ngorane tukizifise. Uraza gutahura byinshi, nibaza yuko byoshobora kugufasha kugira ngo biguhe iciyumviro, kugira ngo bishobore kuguha igicapo, kumbure nawe ushobore gushika kuri bwa butunzi bwawe, nawe ushobore gushika kwigenga, nawe ushobore gushika kwiterambere, na cyane cyane kukwikukira vy'ukuri, kuko ukwikukira nyako nukwikukira mu vy'ubutunzi. Hanyuma rero nkaba ndaguhaye ikaze cyane, ukaba utarabikora uce ugira subscribe ngaho hepfo kuri no chaîne ya YouTube. Turavuga ku bintu vy'inkora mutima, turavuga ku bintu bihambaye cyane, turavuga ku bintu vy'ukuri byoshobora kugufasha kugira ngo nawe ushobore gushika kwiterambere. Rero uno munsi ndizera neza yuko dushobora gushika kwigenga mu vy'ubutunzi hano iwacu muri Afrika, mbere nangahe iwacu mu Burundi. Ariko dusubiye inyuma gatoyi, hari umuntu yavuze ati ngo être insensé, nibaza yuko sinzi ukunza kubisigura mu Kirundi, ariko être insensé c'est faire toujours des choses de la même manière mais croire que les résultats changent. Nukuvuga yuko kutagira ubwenge nukwama dukora ibintu uko twamye tubikora kuva kera, ariko tukaca twibaza yuko ibintu biza guhinduka. Uyu muntu yabivuze nawe yitwa Einstein, nibaza yuko abantu benshi mu muzi. Hanyuma rero hari benshi bacizera yuko muri Afrika rusangi dushobora gutera imbere igatunga. Nanje rero ndimwo mu bizera yuko Afrika vy'ukuri ishobora gusohoka mu bukene irimwo, ishobora gusohoka mu vyirimwo, ubukene irimwo sinzi yuko twovita ubukene kuko ni la misère mu Kirundi, simbona iryo jambo kuntu nurisigura, kuko murabizi yuko turabura imiti, turabura ivyo kurya hamwe, turabura amazi meza. Murabizi zose n'ingorane ziri muri Afrika, ugasanga hari ingwara nyinshi, ingwara zitandukanye. Rero agasanga wizera nuko dushobora kubivamo tugashobora gushika ku butunzi. Ndagusabira cyane cyane cubandanya ngaho, ucuza ugire subscribe, hanyuma ucuza tubandanye kugira ngo duhanahane ivyiyumviro, kuko ndazi neza yuko benshi baramaze kwihebura, ariko ndabaza nawe uri kurankurikira, mbega uhagaze hehe? Mbega nawe urizera yuko Afrika yoshobora gushika kwiterambere? Iyo hageze umunsi nk'uyu rero twibuka ukwikukira aho iwacu mu Burundi, uyu munsi ahenshi no muri Afrika mbere muri rusange, murazi yuko nk'u Burundi n'u Rwanda twikukiye umunsi umwe. Ni ibihugu byinshi twikukiye igihe haba les années des indépendances, hari mu 1960 n'ibihugu byatanguye kurondera independence vy'ukuri, kurondera ukwikukira. Hariho abikukiye gome inyuma, ariko 1960 niho benshi cyane bari bakanuye amaso kugira ngo bashobore kwikukira. Rero
natwe mu 1961 twaciye twikukira. Iyo hageze rero muri ino minsi mu bihugu nga iwacu baratanga ubushimwe ku bakoze neza, mbere abitwaye neza canke bagize ico bafashije mu iterambere ry'igihugu, kandi nibaza yuko ari vyiza cane gose. Hano dusubiye inyuma gatoyi agasanga rero tudashika ku kwikukira mu vy'ubutunzi kuri uno musi muri Afrika, aho henshi muri Afrika, nuko kuva igihugu kicikukira kuva kera, urumva yuko ari kera cyane, gushika ubu twagumye dukora kwa kundi nyene, nta cahindutse. Abadutwara mbere n'abanyagihugu batuye muri Afrika muri rusangi twagumye twigenza kwa kundi nyene. None ibintu rero vyohinduka gute? Uno musi twoshobora kwibaza tuti none ibintu vyoshobora guhinduka gute? Uyu musi reka tuje mu mizi ya kino kibazo, twibaze tuti kubera iki Afrika idashobora gusohoka mu bukene irimo. Uyu musi tudashobora guhinduka tugahindura, Afrika ishobora kumara n'iyindi myaka amajana iri mu bukene. Ariko kubera nizera ko bishoboka, kandi umwe wese ashobora gukora ibishoboka byose ahari, akavuga canke akigisha, akabwira abandi kugira bashobore gusohoka muri ubwo bukene, ni muri iyo ntumbero uno musi turiko turakora ino video hano ku Ziko. Mbere nkakwibutsa yuko ukora subscribe kugira ngo uzohore wumviriza ibiganiro nk'ibi bica hano, aho tuvuga ku mafaranga, aho tuvuga ku butunzi, aho tuvuga ku iterambere, aho tuvuga kuri business, aho tuvuga ku bintu vyinshi vyoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gutera imbere. Reka turabe rero inzira yoshikana tutan kontina yacu ya Afrika ku butunzi, kuko agasanga wemeranya nanje ko Afrika ari nk'umuvyeyi. Uyu musi duhaguruke tugarukire umuvyeyi wacu ari we Afrika, yambare abegwe, yishime. Reka rero tuvugane ku bituma Afrika iguma ikenye, iguma iri mu bukene. Kumbure n'abarundi n'abanyekongo n'abanyarwanda n'abatanzania n'abakenya bavyumve, hanyuma gutyo Afrika yose ishobore gushika ku iterambere, Afrika yose itora kenge, kumbure dushobore kuvuga tuti vy'ukuri ibi nivyo vyatumye dukena, hanyuma tumenye tuti mbega umuntu yoshobora gufata inzira iyahe kugira ngo Afrika ive muri ubwo bukene. Reka dufate kwa muganga. Iyo ugiye kwa muganga bigenda gute? Iyo ushitse kwa muganga, imbere yo kukuvura arabanza akaraba icatumye iyo ngwara uba ufise, nukuvuga ko avura icyatumye iyo ngwara. Natwe ngaha muri Afrika kenshi dukunda kuvura ibimenyetso gusa, ariko ugasanga ntituba turiko turinjira mu mizi kugira ngo dushobore kurondera icyatumye ivyo bintu biba. Aha muri Afrika muri rusangi rero turafise ikibazo c'ubukene. Kubera iki none uno musi tuguma tuvuga kuri ico kibazo c'ubukene kandi ubwo bukene umengo ntitubuvamo? Amapolitike yose muri Afrika atangurira kuvuga ati Afrika izotezwa imbere no kwiga, urwaruka rwacu nibaje kwishure nibige. Muravyumva? Sinzi yuko muriko murabitahura. Nico gituma uno musi umuvyeyi wawe ashobora kuguhimiriza ati genda kwishure, kuko bizera neza yuko kuja kwishure bizofasha kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Ariko rero mwumve neza, teori yari ihari kuva kera muri Amerika, muri Europe. Reka nkuko tugiye kubibona ngaho imbere gatoyi, tuaza kubibona yuko iyi teori yari ihari muri Amerika no muri Europe, ariko bobo vy'ukuri yabafashije gushobora gushika ku iterambere. Ariko twebwe muri Afrika ahubwo oreye yuko dushikana ku iterambere yaciye igira ico novuga nka efe iri negative, nukuvuga yuko yagize le contraire. Twebwe ntiyadushikanye ku iterambere, ahubwo yacitugumiza itugobeka mu bukene. Sinzi yuko rero mwumvise iyi teori. Teori rero kubisanzwe abanyafrika dusa nabubakiye ko gushikana muri no misi, twayubatse bivanye n'abahinga babivuze, barabahinga b'abanyamerika,
mbere nabo ku mugabane wa Burayi. Aha twovuga nk'uwo bita Spencer, nibaza yuko benshi mu muzi, yize mu by'ubutunzi byo yita ekonomi. Ico gihe baravuga yuko ivyigwa canke kwiga ku gihugu kikagira abize benshi bituma igihugu gishika kwiterambere. Ariko rero bigeze muri Afrika bica biraducanga cane gose, biraducanga. Aho niho tugiye rero gushika kugira ngo tumenye icyatumye biducanga, kubera iki mbega muri Afrika haciye haza amaresultat ari contraire y'abanyamerika canke y'abanyaburayi bagiye barashikako. Ivyatumye Amerika rero canke Uburayi bushika kuba ibihugu bitunze ni kubera kwigisha ababa muri ivyo bihugu barize cyane. Mu 1960 mu bihugu vyo ba Afrika, mu gihe twariko turarondera ukwikukira mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika, nta bize bashika 100 bize universite bariyo. Murashobora kubirondera kandi mugatohoza mukaronka ano makuru. Ariko turavye mu vy'ubutunzi muri iki 1960, uravye n'abantu ukuntu bari babayeho, usanga bari babayeho neza gusumba uyu musi. Sinzi yuko muriko murantahura. Nukuvuga yuko niveau de vie mu 1960 yari iteye imbere gusumba uno musi haheze imyaka irenga 80. Uyu musi dufise abantu amamiliyoni bize bafise n'impamyabushobozi, ariko hako biba nko muri Amerika canke muri za Burayi, aho ivyo vyatumye ubutunzi bw'ivyo bihugu buzamuka buca buduga. Muri Afrika ahubwo inyishu iratandukanye cyane, ahubwo Afrika iguma isubiza inyuma ibirenge, iguma itibira mu kinogo, iguma itibira mu bukene, tuguma tuba aba expert mu gusubira inyuma. Munyumvirize neza, mwumvirize ino video irahambaye cyane. Iyo bavuze rero ubukene, wumva umuntu yirabura, wumva Afrika. Ikibazo ni kubera iki iyo teori yatanze inyishu nziza muri Amerika na za Burayi, ariko ntitange icizere ahiwacu muri Afrika? Iki kibazo carankoze cyane ku mutima. Nkora ubushakashatsi, ndicara hasi, ndasoma ibitabo, ndiyumvira, ndabaza n'abava ahandi mu bindi bihugu. Twararonse inyishu kandi nibaza ko iyo nyishu yofasha cyane mu iterambere rya Afrika. Umuntu wese ariko aranyumviriza muri no video, ndasabye wumvise kino kiganiro gisharinge cyangwa gipartage canke ugisangize aba brothers n'aba sisters bawe, ugisangize abandi bantu bashobora kuba bumva ikirundi, kuko ndizera neza yuko ivyo tuza kuvuga ngaha muri no video ni ibintu nagize ko recherche, ni ibintu nibaza yuko ari ibintu byoshobora gufasha kugira ngo Afrika vy'ukuri itere imbere. Burya iterambere ryose rishinze ku nkingi zikomakomeye zibiri, haba mu gihugu, haba ku muntu asanzwe, jewe nawe, ku bantu basanzwe, donc ico twita les finances personnelles. Nukuvuga yuko ifise ama etape ahambaye abiri. Icambere nukurondera umutahe, acquisition de capitaux. Uyu munsi muri Afrika henshi nta mitahe bafise, ibigega vya leta nka vyose aha muri Afrika henshi cyane birera, biri vide vy'ukuri. Iki sinzi yuko tugitahura twese. Natwe mu Burundi turimo, kandi nk'abarundi ibi bintu turabizi cyane. Murazi nuko abadutwara, abaduserukira hejuru baba batubwira yuko ibihe twagiye turacamwo vyatumye ivyo bigega bisa nuko atakintu kirimo. Turacarondera umutahe hanze n'abazana imitahe kugira ngo bashobore guha akazi urwaruka rufise impamyabushobozi ariko bashomereye. Muri Amerika, Buraya n'Abashinwa hariya batanguye kwegeranya amafaranga imbere kera cyane muri Moyen Age. Le Moyen Age rero murazi yuko ari kuva mu myaka y'476 nyuma ya Yesu Kristo gushika mu 1490 kuduga gatoya. Ni gihe
Empire Romain yari itanguye kuzimangana, ni ukuvuga yuko yari itanguye gutakaza inguvu. Rero ni muri ico gihe niho bashizeho amabanki, microfinance, amashirahamwe yo kuguranana akomakomeye afise imitahe myinshi. Ni muri ico gihe kandi basizeho ubutunzi barabwegeranya burabaho, ni ukuvuga yuko bashyiraho imitahe. Iterambere turiko turavuga naryo rero rishoboka igihe hamaze gushigwaho umutahe rero mu iterambere nigo rufatiro. Murazi neza yuko n'igihe umuntu aba ariko aratangura, kenshi ikintu aba akeneye ni iki? Aba akeneye umutahe, aba akeneye urufatiro, niko twovuga urufatiro. Mu kinjana ca 20 aho abanyamerika mbere n'abanyaburayi bashize amafaranga mu ndero, mu vyerekeye kwiga, donc ils ont investi dans l'éducation. Gushira imitahe mu ndero mu vyo kwiga vyatumye ibihugu bitera imbere mu vy'ubutunzi. Kubera iki bitakunze aiwacu muri Afrika? Kumbure nico kibazo woca ubaza. Abanyafrika rero ukuntu twatanguye nabi cyane gose, kuko abanyafrika twatanguye kwigisha canke kurungika ugaruka rwinshi kwishure, ariko tutararonka imitahe yo guca dushiraho ubuzi ubwo gwaruka ruzoca rukora. Imitahe mu gihugu mvuga ni imitahe y'abantu bashobora kuba ari umuntu asanzwe, umuntu umwe. Hariho abantu bashobora kuja hamwe, hariho les institutions de l'État, hariho inzego za leta, hariho n'imitahe rero usanga ari ya leta bwite. Uyu munsi Afrika yisanga ifise amamiliyoni y'abantu buzuranye za diplome, bafise ubwenge n'ubumenyi bwo gukora. Ni ukuvuga iki rero? Abize ni benshi ariko nta mitahe ihari yo kugira investissement canke gushira amahera mu bisata bitandukanye kugira rwagwaruka rudafise akazi kandi rufise amadiplome kandi rwarize ruce rukora. Tubandanije muri iyo nzira, turumva yuko atankeka atagihindutse tuzokwama turiko turasubira muri vya bindi nyene, ntituzosohoka muri bwa bukene. None kugira ngo dushobore gusohoka muri ubwo bukene, natwe kugira ngo dushobore kwikukira mu vy'ubutunzi hobi. Aha rero dusubiye inyuma gatoyi ukumviriza amajambo avugwa n'abategetsi bo muri Afrika. Aha turavuga benshi cyane gose, bavuga bati turiko turarondera abazana imitahe mu gihugu, hanyuma ugwaruka rubone canke ruronke akazi. Murashobora kuminyuza n'ukuri mukavyumviriza, mukumviriza ibivugwa, amajambo agenda aravugwa n'abategetsi bo muri Angola, aho muri Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger n'ahandi henshi cyane muri Afrika usanga iryo jambo ari ryo bafise. Iyi nzira rero babona yuko ariyo ishobora gushikana kwiterambere, canke ariyo ishobora gushikana Afrika kwiterambere. Ariko simpaye ndapinga ivyo bavuga yuko atari vyo, ariko nivyo babona yuko vyoshobora gusohora Afrika kumbure mu bukene Afrika irimwo. Ariko nagomba nerekane iyindi nzira, kuko iyi nzira ngomba kwerekana ndiza neza yuko atankeka yoshobora gushikana Afrika muri kwiterambere ku butunzi bwayo. Twegewe imbere gatoyi rero, iyi nzira rero yo kuvuga ati nibazane imitahe, nukuri sinyishu ishobora gukemura ico kibazo. Reka ndagusobanurire gatoyi kugira ngo duce muri iyo nzira nyene. Twegere imbere gatoyi, wa munyamitahe araje afise miliyoni dufate 10 z'amadolari, atanze akazi ku bihumbi dufate 2 vy'abantu. Muravyumva yuko atari ibintu vyoroshe, ni ibintu bikomeye cyane. Arazanye umutahe wa miliyoni 10, atanze akazi ku bantu 2,000. Dufate yuko aje gukora nk'umukate ku munsi, dufate yuko aronka 2,000 vy'amadolari vy'inyungu ku mikate yiwe ahingura buri munsi. Abakozi ariko arakoresha, abakozi bo muri ico gihugu bo muri Afrika, sinzi harashobora kuba ari muri ibihugu navuze canke ari ahandi hantu,
arashobora kugwiza ryatunga ryiwe rero rikava ku miliyoni 10 z'amadolari rikaja ku miliyoni 100 z'amadolari. Muravyumva rero yuko acakora iki abonye akwijije amafaranga yaje kurondera muri Afrika. Icaca akora no kuvuga yuko acafunga ikirago, acafunga ya butike, hanyuma agacagirane agaca yisubirira hariya iwabo. Nukuvuga yuko yugara ya entreprise, hanyuma amafaranga yoyo aba yaramaze kuyarungika hariya iwabo. Kandi ibi ndiko ndavuga nivyo biba muri Afrika, nivyo vyama biriko biraba gushika nubu gusa. Abanyafrika ntiturakura ubuhumyi canke itiro riri mu maso ngo dushobore gukanura, ngo dushobore gukanuza impwemu zibona hanyuma dushobore kubibona. Gusa ibi abantu benshi ntibarabibona, ariko nuko bimeze henshi muri Afrika. Raba muri Tanzania, raba muri Congo, raba hehe aha abashinwa baza uko bishakiye, canke abaribane canke abandi bantu abahindi baruzuye muri Afrika bariko bararondera amahera, kandi bamazeyo imyaka 50, imyaka irenga 100. Hari abariyo bamazeyo imyaka irenga 100. Mwavyumvise? Yagize investissement y'ibihumbi 10 vy'amadolari, yagize investissement y'imiliyoni 10 z'amadolari, ariko atahanye imiliyoni 100 z'amadolari. Nukuvuga yuko yakoze business nziza cyane gose, haheze nk'imyaka 10 canke imyaka 5 ariko arakorera muri Afrika. Turabandanya kandi imbere gatoyi, turabandanya imbere. Iki gihe rero abashatse kugara acatangura kubona yuko ari ingorane nyinshi muri Afrika, agaca yugara ryashirahamwe canke entreprise yiwe. Ahanumbazi y'amafaranga ariko amafaranga kenshi aba yaramaze gushika kera iwabo, aba amurindiriye iwabo. Yugaye babantu ibihumbi 200, babakozi bose na za nguvu zabo zose baca bataha muhira bakaba abashomeri. Rero mwibuke yuko naho habaye ibihe vyiza kuri bo bagahembwa neza, mwibuke yuko harabaye ibihe vyiza kuri bo bagahembwa neza, bagaca bakoresha amafaranga mu kwinezereza canke mu kwikemurira mu bindi vyankenerwa vya misi yose, baca baja muri ya chômage igihe uwo muzungu canke igihe uwo mushinwa canke igihe uyu muhindi yugara butike yiwe. Wa munyamitahe rero arashitse hariya iwabo n'itunga ry'umutahe munini cyane. Ubu numu investisseur, urumva yuko numu investisseur akomeye cyane. Muravyumva yuko ari umu investisseur akomeye cyane, yashitse ku butunzi, yarashitse kuco yarondera. Ageze hariya mu gihugu iwabo acarondera mu bagenzi biwe uwaha umutahe kugira ngo wa wundi nawe agaruke muri Afrika na ya majambo nyene, nje gutanga akazi mu gwaruka go muri Afrika. Ego men, ndazanye imiliyoni 10 z'amadolari, ndayazanye ndashire mu gisata kanaka kugira ngo ntange ubuzi, kandi hariho ugwaruka rwinshi rudafise akazi. Hanyuma agacashiraho n'amakondisiyon yiwe yo kuzana ayo mafaranga. Murazi ateza gucungera investissement yiwe kugira ngo ntigende, kuko aba bantu kenshi babazanye amafaranga muri Afrika nukuri barashiraho amakondisiyon menshi atuma bicungera, kuko barabizi, barazi realite. Iyo rero uri umunyamutahe burya uba uhambaye cyane kurusha bamwe bafise inguvu zo gukora. Murabizi yuko le patron n'umu employé ntibabangana. Le patron afise valeur ajoutée, niwe munyamutahe kumbura, niwe bazanye umutahe. Wowe ufise inguvu zo kumukorera mugani mungana, mwumva yuko wewe abafise iki, abafise amafaranga, mwumva yuko mutamungana. Igihe ashitse wo kwibaza yuko aje guha akazi babatama rero badafise akazi. Oya namba suko bimeze, ahubwo aza gufata babana babo kubera uyashomereye arashaje. Nukuvuga yuko abamaze gufita imyaka myinshi cyane, kandi murazi yuko muri Afrika tuvyara bantu b'Imana. Murumva yuko aca aha gwagwaruka, nukuvuga aha abana ba wa wundi yarahejeje kwirukana hirya yejo mu myaka 10 iheze, yaramwirukanye. Mugabo no musi aje guha akazi bande, aje guha akazi abana biwe.
kandi murazi yuko abana biwe barafise inguvu kandi ubu baragwiriye babaye benshi. Murazi abanyafrika vraiment turavyara cyane, usanga famiye imwe ifise abantu 8, abantu 5, abantu 6, abantu 10, 15. Murabizi yuko ivyo vyama bihari ngaho iwacu muri Afrika. Rero agasanga base wacu hari anye abatuvyara bari bahembwa $1000, babana babo bobo babana batoyi bagifise inguvu bagishaka kwiga, urumva bashushe bashaka akazi, acaza n'amakondisyo ahambaye cyane, aza kubahemba $1 zingahe? $500. Nukuvuga yuko aza kubahemba igice cyayo base wabo bahembwa. Kubera iki? Kubera baragwiriye. Muravyumva yuko babaye benshi, baragwiriye cyane ku isoko ry'abasabakazi. Hanyuma rero acakora nka wa wundi nyene wa mbere amaze gutunga, murabizi yazanye $10,000 z'amadolari, amaze gushikana kumbure $1,500,000 z'amadolari, acagira nka wa wundi nyene, aca yugara akitahira kubera wewe aba yarashikanye ico yifuza. Hari n'igihe rero wewe aca yunguka cyane, urumva igituma yunguka cyane si kindi, wewe arajua akabona okay main d'œuvre irahari kandi main d'œuvre irazimbutse, ishobora gukora n'ingoga igakora ijoro n'umurango, hanyuma kandi n'amafaranga tubahemba ni makeyi, hama tukongera tukabakoresha n'amasaha menshi no mu makondisyo agoye. Murabizi abantu bariko barakora akazi ngaho muri Afrika, murabizi yuko bahembwa intica nikize kandi batanga inguvu nyinshi cyane kugira ngo bashobore gukorera uwo mupatron, ashobore gukorera ayo mafaranga make cyane, baza bararonka bafundisa inguvu nyinshi cyane, bagakora no makondisyo atameze neza. Mu makondisyo hamwe usanga ata security, usanga hari ibintu byinshi bakora makondisyo n'ukuri agoye cyane. Hanyuma icyakora harahejeje ku exploit abantu, harahejeje ku exploit gwagwaruka nago nyene, kumbure warakoze imyaka 20, warakoze imyaka 30, hanyuma nawe icyakora acagizene naho nyene arugaye ikirago ciwe, arugaye boutique yiwe, arugaye entreprise yiwe, nawagize nka wa wundi wa mbere amaze gutunga aca yitahira hari iwabo, nawe akaba umunyamitahe. Kandi muravyumva yuko waraje ku investisa ahantu hanyuma ukamara gushika ku rwego kuba umu investisseur, nta mpamvu yo kuguma wikoroga ukora cyane, ahubwo icyo ukora nuko ugira security kuri ya mafaranga yawe. Umaze kuyaronka liquide, amaze gushika ahantu hari security, cyo uvuga ati okay nanje yo ndamaze gushika ku rwego, sishobora kuguma mpangayika, ahubwo amafaranga yanje niyo acagirane, niyo cankorera, niyo acaguma akora, je nanje ncambaho la belle vie. Amafaranga yanje ariko araduga, amafaranga yanje ariko arakora, je voyage. Muravyumva amashitsi yari muri kiriya gihugu, nca ndondera uwundi nkaca ndamukubita izindi $10,000,000 tukumvikana inyungu azogenda arampa ku mwaka. Hanyuma nanje kubera mbanzira realite ukuntu imeze yo muri Afrika, hanyuma bigaca bigenda ukunyene, tukaguma muri ivyo nyene, imyaka 20 ikagenda, imyaka 100 ikagenda, imyaka irenga ikagenda. Rero nico gituma mubona yuko ntibihinduka na gatoyi. Abanyafrika ibi bintu rero ntiturabitahura, kumbure amaso yacu canke aho tugeza kubona ntituravyumva na gatoyi. Mbere nabize ibi bintu ntibarashobora kubitahura, kuko abantu bize muri Afrika nibo cyane usanga iki kibazo cy'ubukene kiraba, aho umuntu ashobora gutondana diplome yiwe canke impamya bushobozi imyaka 5, imyaka 10, ariko ararondera akazi. Nukuvuga yuko aronse n'akazi aho bamuhemba demiette, udufaranga duke, ahubwo avuga ati ndogoroye, ahubwo avuga ati mbaye umutunzi akomeye cyane. Ugasanga abantu barihambira cyane ku kazi gusumba ahako borondera ibindi bintu kandi byoshobora kubafasha kugira ngo bashobore gushika ku iterambere ryabo. Ibi rero abanyafrika vy'ukuri ntiturabitahura. Rero twategereza kwibaza ibibazo vyiza bidufasha kuva muri bino bibazo.
mbega abanyamerika, abanyaburayi, abashinwa hariya mu Buhindi bageze ku kugira imitahe gute? Uyu munsi abanyamerika, abanyaburayi, abashinwa, abayapani, abahindi bageze gushika ku rwego rwo kugira de capitaux canke imitahe bakaba ba investisseur. Vyagenze gute? Ico nico kibazo umunyafrika wese kuri uno munsi yategerezwa kwibaza kugira ngo dushobore gushika kukwikukira vy'ukuri, kukwikukira gukwiye, kukwikukira na cyane cyane mu vy'ubutunzi. Iki nico kibazo ciza cyane uyu munsi umunyafrika wese vy'ukuri yarakwiye kwibaza kugira ngo dushike kukwigenga, dushike kukwikukira mu vy'ubutunzi, tuve muri buno bukene, muri buno bukemengo bwaratugarije, aho mengo ubukene bwarabaye nk'ingwara dusigaye tugwaye. Aba rero abanyaburayi rero n'abashinwa n'abanyamerika ni kubera bari bamaze gutahura ibanga mu vy'ubutunzi, ubutunzi bw'umuntu na cyane cyane ku giti ciwe, les finances personnelles. Ubutunzi bw'umuntu ku giti ciwe rero, les finances personnelles, biratandukanye cyane n'ubutunzi bwa entreprise canke biratandukanye cyane n'ubutunzi bwa leta. Ubutunzi bwa entreprise no kuvuga yuko les finances d'une entreprise canke ubutunzi bwa leta, des finances publiques. Hariho rero inzira izwi nziza yizewe yo gushikana ku kuronka umutahe mu gihe woba winjiza n'amafaranga make. Ibi ntibizwi hariya ku ishure. Murabizi yuko twaragiye ku ishure imyaka myinshi turiga, ariko ku ishure les finances personnelles ntazo bigisha, canke ahi wacu mu kibano abavyeyi bacu ntavyo bazi, mbere nahariya ku rusengero dusengera ntavyo batwigisha. Ariko rero jewe maze gukora ubushakashatsi ubu munsi ibanga ndarizi. Sokuruza baho ba mbere bararikoresha kugira ngo babeho mu buzima bw'ubutunzi, babeho mu buzima badakenye, bamerewe neza, bisanzuye, babayeho mu mahoro, batunze mu vyabo no mu babo. Basokuruza bari bafise ubwenge buteye imbere mu vy'ubutunzi kurusha umunyafrika yagiye ku ishure kuri uno munsi. Uyu munsi rero ufatanije ivyigwa twiga ngaho ku ishure ugafatanya n'ivyigwa vya finance personnelle canke personal finance, ushobora kurema imitahe mito mito. Mu nyuma iyo mitahe umuntu ayifatanije, ni ukuvuga yuko uca ufata ya mitahe mito mito ukayifatanya, yoshobora gushigwa hamwe. Donc imaze gushigwa hamwe, murumva yuko ucuba umutahe munini, hanyuma uwo mutahe munini nawe ugaheza ugakoresha mu gisata kanaka, bakagishiramo amafaranga, bakagifinansa ico gisata. Hanyuma wa wundi yanonosoye afise ubumenyi muri ico gisata akaza agakora muri ico gisata, akaronka akazi muri ico gisata. Ni ukuvuga yuko tumaze gushira imitahe hamwe twoba dukreye iki? Twoba dukreye ubutunzi. Ubwo butunzi nabwo canke wa mutahe, uwo mutahe tuwushira ku kazi, tukawushira mu gisata kanaka, hama ico gisata kanaka kikazana ba bashomeri baba barize muri ico gisata, kikabahereza akazi. Nukuvuga ico bakibaye n'icahe? Nukuvuga ico bakibaye nukuvuga yuko amafaranga yo mu gihugu, amafaranga ya mitahe, kubera yoba ari y'abantu baba muri ico gihugu, nukuvuga yuko ya mafaranga ntaheza ngo ahejeje gukora igikorwa ngo asohoke. Oya, ayo mafaranga ntasohoka. Nukuvuga yuko banyene imitahe naho bopfa, naho bokwitaba Imana, abana babo bobo bazokwama bariko barakoresha iyo mitahe. Abazosigara naho hazoba ari abuzukuru n'inzukuruza, zizokwama ziriko zirakoresha uwo mutahe. Ariko mwabonye yuko muri ca gihe haje babandi bavuye hanze, ikintu wewe aharanira avuga ati okay, ndaje gukuraho inyungu ishoboka nyinshi, ndonke inyungu nyinshi ishoboka, ndayironse amafaranga
nce ndayatwara hariya iwacu. Ni ukuvuga yuko duca dusigara mu kinogo. Mwavyumvise yuko hariho abantu baca basigara mu kangaratete, mwavyumvise yuko hariho abantu baca basigara mu bukene, mwavyumvise yuko hariho abantu baca basigara atakazi. Aha rero tumaze gushika kuri uru rwego rwo kwegeranya imitahe, hanyuma iyo mitahe igashigwa mu gisata kanaka, muravyumva tuba dushizeho ishingiro, kuvuga yuko tuba dushizeho ikintu coshobora gufasha kugira ngo dushobore gushika kuri bwa butunzi, kuko uwo mutahe naho uja uguma ngaho nyene nkuko twabibonye. N'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza bazoza bagirante, bazoza bakoresha uwo mutahe. Uku niko ibihugu by'abanyamerika n'ibihugu vya Burayi, za Chine, za Inde n'ahandi bagiye barakora. Uno musi barafise umutahe. Nukuvuga yuko bafise umutahe, ico bakora nuko bo baza muri bino bihugu biriko biratera imbere, hanyuma uwo mutahe bagafata akawukoresha. Ariko igica kiba nuko kenshi haca habiki uwo mutahe uca usubira inyuma, uca usubira iyo wavuye. Rero agasanga nawe uhanzwe n'iki kibazo cyo kubona yuko kontina ya Afrika yoshobora gushika ku kwigenga vy'ukuri, igashika ku kwigenga mu vy'ubutunzi, gira subscribe kuri ino chaîne hanyuma udukurikirane. Ndizera neza yuko ivyo twavuze muri ino video canke twavuze muri kino kiganiro ari ivy'inkoramutima, kandi vy'ukuri atankeka byoshobora gushikana Afrika ku kwikukira. Uno musi kumbure tugashobora gushika mu yindi myaka 5 iri imbere turiko turahimbaza ubundi musi mukuru wo kwikukira, haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu tuzoba bizoba vyatahuye rino banga, bakavuga bati by'ukuri natwe turashitse ahantu dushobora kugira ijambo, turashitse ahantu natwe dushobora gufata ingingo kandi abantu bakayumva. Arega hajya umukene nta ngingo yoshobora gufata, hama iyo ngingo wo wifatiye nde, wifatiye biciye hehe, bivuye hehe? Muravyumva yuko hariho ibintu bidakorwa, muravyumva yuko hariho ibintu bidashoboka. Ariko by'ukuri iyo umaze gushika ku butunzi, iyo umaze kugira icyo ushobora gufatirako, iyo umaze gushika ku rufatiro, iyo umaze kugira umutahe, urashobora kuvuga ijambo hama abantu bakicara bakumviriza, kubera ubufise icyo ugomba kubabwira kandi ubufise icyo ugomba kuba. Kora rero subscribe kuri ino chaîne, tukama tuvugana kuvyerekeye iterambere, tukama tuvugana ibintu nk'ibi, ibintu byoshobora gufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere ryacu, ibintu bishobora gufasha kugira ngo Afrika nayo ishobore kogorora, Afrika nayo ishobore gushira mu nzira nziza, mu nzira yo kwigenga, mu nzira yo kuronka vy'ukuri independence financière. Independence financière ishobora gufasha by'ukuri kugira ngo Afrika nayo ive mu bukene. Nkaba ndagushimiye cyane, reka tuzosubire mu yindi video aho turiko turavuga ikindi kintu kizoshobora kudufasha kugira ngo dutere tuje imbere, kugira ngo dushobore gushaka ku iterambere, dushike no ku butunzi twifuza. God bless you. Let me see you in next video. Thank you.